ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Bwira umucana ati igitero ntikiruta isezerano inguvu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Igihe je nakijwe muri 92 kandi igihe twakizwa twarerewe mu ijambo ryo kwizera. Bivuga ngo ijambo twigishijwe, ijambo twahawe, ijambo ryari rigize ubuzima bwacu bwa mbere bwo kumva ubutumwa bwiza, ryagiye riba ijambo ryo kwizera. Haleluya. Bwari ubutumwa bwiza bwo kwizera. Kwizera, kwizera. Kwizera ahanini yagushimikiye ku Imana iri, kandi iyo tuvuze ngo Imana iri tuba tunavuze n'Imana ishobora gukora bivuye muco isanzwe iri, kuko umuntu wese akora ibyo ahambije, umuntu wese akora ibiri mu bubasha bwiwe. Iryo jambo tukwizera twigishijwe ryaratureze riradukuza, kandi ashaka kuvuga ngo inyuma y'iyi myaka 31 ndibaza yo kugendana na Yesu, ndashaka kuvuga ngo ukwizera ntiguhemukira canke ukwizera ntikumara amazi. Iri jambo ryo kwizera uno munsi mu kurivuga ko ndashaka ahanini ya gushimikira ku kibazo mbona muri ino myaka dusanzwe turimo. Turi mu myaka nk'uko umwana akura agashobora gukura ahindura ishusho canke ukwasa. Ikintu cyose gifise ubuzima kifise nico no kwita dynamique. Ikintu cyose gifise ubuzima kirafise ingene kigenda gihindagurika. Ikintu iyo gifise ubuzima ntikigumana ya shusho canke ya sura, ariko ikintu gifise ubuzima kigenda gihindagurika. Rero mu myaka yacu yo gukizwa hari igihe novuga nk'igihe c'ikanguro. Hari ikanguro ridasanzwe hariho gukizwa, kandi ryari rya mbere nibaza muri iyo myaka ya za 90 bashobora kubona abantu nko mu gisagara ca Bujumbura abantu bakizwa, kandi bagakizwa ku bwinshi, kandi bagakizwa ara abantu bo mu gisagara, ara abantu bo mu gisagara nyene. Kare ntivyari bimenyerewe. Twegihe twakizwa nta bantu twari tuzi bandi bakijijwe, twabaye abambere twiyizi ko dukijijwe kuko ntitwari bwavyumve canke niki. Ariko ico nshaka kuvuga kuri iri jambo gato nuko uko imyaka yagiye hagiye haba amamuvuma menshi. Muri ico gihe harabayeho amamuvuma ya Esprit de Dieu, no mwisi hose hagenda haba yo mu maréveil canke iyo habaye ikanguro hagenda habaho amamuvuma yo kwizera canke ibintu bigenda biraza, hakaza nk'amamuvuma ya le vin nouveau, aho abantu buzuzwa muhemu yera bakatwenga umwanya wose mu bikorane, aho abantu bagira gute hagiye hagenda habaho ibintu bitandukanye. Hakabaho amamuvuma yo gusenga cane, hakabaho ibihe bitandukanye bigenda bizanana n'iryo kanguro, kandi ugasanga bene ivyo bintu byose bihagaze mu ijambo ry'Imana. Ako ugasanga muhemu yera mu gihe kanaka aravyuye igihe kikagaragazwa n'ibintu kanaka vyigaragaza bifatiye ku kungene muhemu yera ariko aragendagenda. Ariko kandi ico nshaka kuvuga, igihe cyose hari kangura, igihe cyose hariho gukurikira Imana no gukizwa, habaho n'ibindi biza ariko bikaza bitazananye n'Imana, ariko zikaza ari izo no kwita ibihe canke inzuzi canke ivyo no kwita des mouvements canke des eaux diaboliques canke inzuzi z'abadayimoni. Satana akaza kinjira akagerageza kwiyinfiltra mu kintu ciza muhemu yera ariko arakora, ariko na Satana akagerageza kuzana ikintu ciwe azanye. Ibi turabibona ba Paulo babivuga, ibi turabibona ba Petero babivuga, yaba muri gitabo by'abagalatiya aho Paulo abwira abagalatiya ngo mwabijuju mwe mwatanguriye mu vy'impuhemu muhereje mu vy'umubiri. Igihe hagenda habaho infiltration y'inyigisho z'ibinyoma ziza ahaniniya zitumbereye kudehuta abantu b'Imana kugira ngo habeho ubuzimire, kuko iyo umuntu w'Imana yazimiye aratakaza efficacité kandi aratakaza position Imana imushiramo n'ubwo aba yarakijijwe. Nico gituma biri important kandi bikenewe yuko iyo wakijijwe ucika umuntu w'umukunzi w'ijambo ry'Imana, kandi nico gituma tubahimiriza kandi tubarerera ahanini ya mwijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ryetablisa, niryo rishiraho
inkingi canke niryo rishiraho amalimite hagati y'ivy'impwemu biva kuri Satani n'ivy'impwemu biva ku Mana. Kuko Satani arakorera mu rwego rw'impwemu nk'uko n'Imana ikorera mu rwego rw'impwemu. Ariko igitandukanye imikorere ya Satani n'imikorere y'Imana ni ijambo riza rigashiraho uruzitizi tutarengana, hama ivyo ari byo byose tujamwo muri urwo ruzi ruko ruratemba, ijambo ry'Imana rigacika arbitre canke rigacika umujuge turaba tukavuga ngo ibisi ndavyemera canke ibi ndavyemera. Ikintu no observa muri ino myaka turimwo, turi mu myaka turi mu yindi movement kandi gwiriye, ariko nita movement atari ya mpwemu yera, ariko nita kari movement y'abadayimoni. Muri ino myaka hariho ikintu citwa igitero canke ibitero. Muri ino myaka hariho ibintu abantu usanga bizera kandi bemera, ariko bagenda kubira ugasanga ntibihagaze mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Usomye muri Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 6, Paulo yandikira Timoteyo kini gitabo c'impanuro. Uyu mugabo yari kagiha umukozi w'Imana muto agiye guhaguruka, aramubwira muri Timoteyo wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 6 avuga ngo niwibutsa bene data ivyo niwibutsa bene data ivyo uzobura umukozi mwiza wa Kristo Yesu yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ayinyigisho nziza wakurikiye. Paulo ariko arabwira Timoteyo muri iki gitabo, Paulo ariko arabwira Timoteyo agerageza kumumvisha ingene Timoteyo akwiye kuzokwexpose canke akwiye gufasha bene data. Ni gigi Paulo ariko aratera intege Timoteyo kubwira bene data. Aramubwira ati bene data, ntuze wemere ko ubuzima bwabo butamenyeshwa. Akoresha ijambo kwexpose. Yesu ashimwe. Ngo ni washira ahabona bene data, ni wabashira ahabona. Wana nkujya mwana yambaye jone ahantu yicaye hari izuba, ari expose ku zuba, ijya bayita exposition. Rero Paulo abwira Timoteyo ati bene data ni wabexpose. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo iyo turiko turabakomunika ijambo ry'Imana tubexpose kwijambo ryo kwizera. Aramubwira ngo ni wafasha bene data ku buzima bwabo nk'uko umuntu ashobora kwiyanikira ku izuba, ni wabashoboza ukabanikira canke ukabexpose kwijambo ryo kwizera, uzoba uri umukozi, haleluya, wa Yesu Kristo. Haleluya, amina. Aha anya Paulo arendika icari c'umukozi wa Kristo. Ndagomba kubabwira yuko abantu bose bigisha si abakozi ba Kristo. Abantu bose bavuga buguruye Bibiliya si abakozi ba Kristo. Abantu bose bavuga bafise style y'ivy'agakiza si abakozi ba Kristo. Abantu bose wumviriza si abakozi ba Kristo. Hari ikintu bigusaba kugira ngo ushobore kumenya abakozi ba Kristo n'abatari ba Kristo. Ariko nubwo wowe ukiri muri maternelle y'ivy'Imana, kimwe mu bintu vya mbere bizokumenyesha abakozi ba Kristo ni iki gikurikira Paulo avuga, nuko uyu muntu azokwexpose canke azoshira abantu ahabona akabigisha ijambo ry'ukwizera n'iry'inyigisho z'ukuri. Bibiri ivuga gute la bonne doctrine aho hantu? yarerewe mu majambo y'ukwizera, yarerewe mu majambo y'ukwizera n'ayinyigisho nziza wakurikiye. N'ayinyigisho nziza wakurikiye, la bonne doctrine. Mugomba gutahura shengero ry'Imana igihe mwakijijwe, ibintu byose umuntu yanterpretamwo Bibiliya irafise ico twita doctrine canke ico mu Kirundi bise inyigisho nziza. Doctrine ni iciyumviro c'Imana cemewe. Rero iyo umuntu ariko arakwigisha ijambo ry'Imana udatahura inyigisho y'ukuri canke udatahura doctrine, birashoboka yuko wowe ushobora kugumbira inyigisho y'ikinyoma, kuko ikikumenyesha ko inyigisho ari y'ukuri canke ari ikinyoma ni doctrine. So umukristo adatahura doctrine, umukristo adatahura inyigisho yemewe, agréé par Dieu,
ashobora kwakira ibintu byose umuntu yamwigishije kuko yakoresheje Bibiliya. Nubwo yoba yakwigishije ikintu kitari ico akoresheje Bibiliya. Kuko ndagomba kubabwira yuko Satani arazi ko Imana ihari, kandi Satani aremera Imana, kandi n'igihe Satani yaza kuganiriza Yesu yakoresheje Bibiliya. Ndagomba kubabwira rero ngo Bibiliya Satani arayizi, ariko ico Yesu yari afise mu gushobora guresista nuko Yesu yari afise la bonne doctrine. Igitabaye cyangwa icatabaye Yesu ni doctrine imutera kuvuga ati Satani, iyi verse naho umbwiye ngo ndagupfukamire urampa amahanga, interpretation bihaye siyo, kuko biravuga ngo dupfukamire Imana kandi dusenga Imana yonyene. Ni ukuvuga ngo Satani azanye passage yo muri Bibiliya, Satani akoresheje umurongo arawuhaye insobanuro, ariko Yesu nawe arayidesobanure. Uravyumva, Yesu arayihaye yindi nsobanuro ihagaze kuri doctrine. Muravyumvise iyo verbe? Yesu ashimwe cyane. Hari ama message menshi ushobora kuronka mu buzima, ugashobora guhabwa mu buzima, ariko ntuzoba en mesure, Yesu ashimwe cyane, yo guhangana n'ikinyoma ca Satani kiretse insobanuro atanga nawe ushobora kuyide. Kandi nawewe iyo so banuraje ugira ntuyigira uko uvyumva, uyigira kubera ufise comprehension ya doctrine. Ukuranyumva? Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ndaje kubabwira muri kino gitondo yuko hari ibintu mwemera kandi atari byo. Kandi ndaje kubwira ngo inkurikizi nizi, iyo ufise ibintu ugenderamwo wemera bikaba atari byo uzoba desu. Kandi Satani azokwiranja muri deception yawe, wibaze ko ari Imana yaguhemukiye. Niwe yagusobanuriye kandi niwe azogusobanurira ibyashitse. Ari hose kuri début ya erreur yawe no kuri fin na interpretation yicakubayeko. Rero muri kino gitondo ndashaka kuvuga ngo ubutumwa bwiza twahawe ni ijambo ryo kwizera. Ubutumwa bwitwa bwiza kuko effectivement butubwira inkuru nziza. Ndashaka gusoma passage zimwe hano hantu muri Actes des Apôtres chapitre 27. Ariko intwazangabo y'abasoda yumvira ubutumbereza ubwato na nyene bwo kurusha ivyo Paulo avuze. Kandi kuko ikivuko kitari ciza kigumamwo mu rushana, abenshi babagira inama yo kuvayo ngo bishobotse bashike i Foinike kuba ariho bamara urushana. Hari ikivuko c'Ikirete gitumbereye hagati y'uburaruko bushira uburengero n'ubumanuko bushira uburengero. Maze umuyaga uturutse mu bumanuko wuhuse buhoro buhoro, biyumvira ko baronse ico bagomba, bazitura ubwato bagenda bajana inkengera hafi cane y'Ikirete. 17 Bamaze kugaterura bakira ibitsibo by'inega kiba babicisha munsi y'ubwato barabuboha, kandi kuko batinya gusukwa ku musenyi ushaya witwa Suritsi, bamanura igitambara kigendesha ubwato bagenda batyo bakubebwa. Kandi izuba n'inyenyeri bimaze iminsi myinshi bitaboneka, turi mu gihuhusi cinshi gityo, twihebura gose ko atawuzokira. Bamaze igihe kirekire batakijya, Paulo ahagarara hagati muri bo arababarira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiye kunyumvira ntimuve Ikirete ngo mugire ibi vyago n'ubuhombe. 23 Kuko muri iri joro umumarayika w'Imana nduwayo kandi niyo nkorera yahagaze iruhande yanje. 24-25 Arambwira ati, ntacutinya Paulo, ukwiye guhagarara imbere ya Kaisari, kandi aho Imana irabikwemereye n'abo mugendanye bose. Nuko nimuhumure yemwe bagabo, kuko nizeye Imana yuko bizoba nkuko nabariwe. Haleluya. Muri iyi nkuru naho twagerageje kuyigira ngufi, ba Paulo bari giye gufata ubwato, ariko Bibiliya ivuga ngo bari mu gihe kibi cyane. Paulo ariko aradekriva iki gihe bari bagiye gucamwo,
baragize intambamyi zikomeye kuko haraje igihuhusi n'imiyaga idasanzwe ku buryo habuze gato isambure canke imena ubwato bwabo. Ariko imbere yuko bagira départ, Paulo arabwira uwutwara ubwato, aramubwira ati umviriza, ntaho dukwiye kuja kuko nabwiwe ko igihe atari ciza. Ariko Bibiliya ivuga ngo uwutwara ubwato yanka kumvira Paulo, ariko yumvira sebuja, kuko aba bantu bose bari bagiye muri ubu bwato bari bafise urgence za business zabo, ku buryo bumva badashaka kurara aho hantu kuko bari ku kivuko kidafise capacité d'accueil nziza, kandi bari abakomersa benshi. Ariko muri abo bakomersa na Paulo yari arimo, ko nawe yari umukomersa, ariko kandi akabagiye no kuvuga n'ubutumwa. Paulo ngaha aravuga ngo nyene ubwato, uwutwara ubwato yanse kunyumvira, yumvira sebuja, na pression y'abari mu bwato benshi badesida guhitamo kugenda. Igihuhusi kiraza, Paulo avuga ngo iki gihuhusi cari gikomeye ku buryo habuze gato twarageze ahantu turatakaza ivyizigiro, turatakaza espoir yose yo kubaho, kuko ibihuhusi vyari vyinshi. Ndashaka kuvuga ngo hariho igihe mu buzima bwacu ibihuhusi biza bikaba vraiment ari vyinshi cane, bikaba kandi binakomeye. Ugiye muri analyse isanzwe ukabona nta espoir nimwe wowe ufise yuko uzobona situation yawe ihinduka. Nkuko uno munsi twavyigishijwe mu ndirimbo za tuje imbere, ndashaka kuvuga ngo hariho igihe wisanga wicaye aha ariko utari kurabona ivyawe ingene bisa, udafise n'ishusho yavyo, kuko hari igihuhusi ubona ko kidashobora gutanga agahengwe, ukavuga ati n'ubu bwato turimo, n'ubu buzima ndimo, ibintu bigiye gusambuka, ibintu bigiye gupfa, ibintu bigiye kumera nabi. Paulo niwe wenyene ubwiwe yivugira ivyo, ati harageze igihe aho dutakaza espoir yose, dutakaza icizere co kugira gute, co kurokoka aho hantu, kuko ivyizigiro vyacu vyose vyo gukira byari bigize gute, byari bihejeje guhera. Ariko Paulo aravuga kandi ku wundi murongo wepfo gato, aravuga amaze kubona abantu bihebuye, arahaguruka arabaremesha, arababwira ati Imana yanyeretse ko tuza gushika, kuko jewe ici Imana yanteguriye ngomba kuzorenguka kwa Kaisari, kandi Imana yanyeretse, yampaye ijambo, yanyeretse mwese murokoka, kuko ngo Imana irabazigamye ku bwanje. Yesu ashimwe cyane. Niko Paulo akoresha ngaha anya, aravuga ngo no crains point kuri verset 24, ati ntihagire ico utinya, ngo kuko wewe ukwiye kuzoseruka imbere ya Cesari, ngo kandi ngo raba Imana iguhaye abo muri kumwe mu bwato. En d'autres termes, Imana imuhaye abari mu bwato bose, ibidandazwa byabo byarahomvye, bwato bwabo bwarageramiwe, barataye ibintu byinshi, ariko Imana imuha isezerano ngo nta numwe azovamo, nta numwe apfa, kuko Imana igiye kubazigama ku bwawe. Mu yandi majambo, ntibari bari suppose bo kugenda imbere y'umucamanza, ariko kandi Imana ibazigamye kuko ishatse kuzigama Paulo. Iravuga ngo Imana ibazigamye ku bwawe. Ati kubw'ivyo Paulo afata ijambo, arababwira ati ni mureme mwese muraza gushika. Guhari hirabuye, bari bamaze iminsi atazuba babona, atanukwezi babona, ibintu bimeze nabi, bariko baragendera muri ubwo bwato, hari pression, hari tension, hameze nabi cyane, kuko uravyumva utubato twa kera bugurura voile bagira gute, abantu barasombra kenshi mu mazi nk'ukuntu nk'uko. Ariko kubw'Imana, Imana itanga isezerano hagati y'ico gitero, hagati y'ico gihuhusi, hagati y'iyo miyaga, Imana iraparvena kuvuga, kandi harabaho umuntu aparvena kumva mu nzozi ico Imana imubwiye, arakira iryo jwi ry'umumarayika aramubwira ngo Imana ivuze ngo izokuzigama. Ndashaka kuvuga no munsi muri kino gitondo, isezerano riraruta igitero. Yesu ashimwe cyane. Igitero kirashobora kuba kiri mu buzima bwawe, kikaba gifise uburemere, kikaba gifatika, gikomeye kandi kiboneka. Igituma kenshi ibitero bidetermina ingene tubaho canke ingene tugendana n'Imana, nuko igitero igihe cyose kiraboneka, kiragaragara. Igitero mu buzima bwawe kiragaragara, kikaza gifise ivyamwa bifatika, ariko wowe ukibuka ko hari isezerano wahawe, ariko kumva umenga isezerano ryawe n'amajambo, kuko burya isezerano ni ijambo wahawe, ariko igitero kiragereze gute, kiraboneka,
kirafatika kiragaragara. Ariko ndaje kubikubwira uno munsi muri kino gitondo nshake mvugire hasi igitero kiri hasi cyane y'isezerano. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Atake iri ku buzima bwawe ninto ugereranije n'isezerano. Tubayeho mu myaka igitero cacitse ikintu gikomeye cyane. Ariko iyo abantu b'Imana bigishwa kwizera, ukwizera ni ijambo ry'Imana rituma abantu batahura ubukuru bw'Imana. Tugomba gushika ahantu shengero ry'Imana muri 2023 hano muri Life Center, n'uwo wese ariko aranyumviriza, tugomba gushika ahantu twebwe nk'ishengero twizera kandi tumenye Imana n'icirico, tukakimenya cyane ku rugezo rw'ingene tuzi ibitero. Igihe kirageze ku buzima bwawe aho uba informe bikwiye kubijanye n'amasezerano y'Imana dufise muri Kristo. Hariho amasezerano y'Imana dufise muri Kristo nk'ishengero muri rusangi, hariho n'amasezerano y'Imana dufise muri Kristo umwe wese particulièrement ku gatwe kiwe. Hari ijambo Imana yakubwiye yaguhaye wubakiye ku buzima, nk'uko yabwiye Paulo ati muraza kuzigamwa. Iryo ni ijambo yahawe ararikomunika. Ariko kandi hariho n'amajambo Imana yaduhaye, hari amasezerano menshi Imana yaduhaye yerekeye ishengero. Nico gituma kuri aya meza y'umwami turiko, igihe duhura tugasangira ijambo ry'Imana, ikintu kinini yadukora tubasangiza tukabeexposa ku ijambo ryo kwizera, kugira ngo tubarememo ukwizera gufatiye ku c'Imana iri kiravuga, gifatiye ku c'Imana isanzwe irico, kugira ngo abantu b'Imana bacike abahinga, bacike aba expert mu kumenya ic'Imana iri n'icishobora, kugira ngo igihe mu gitondo canke mwijoro bariko barabona ibitero biriko biragana ku buzima bwabo, ibitero bibasange bari blende, bari communique bikwiye kubijanye n'isezerano, kugira ngo ibitero babisuzugure atari kubera bidakomeye, ariko ari kubera bakomejwe no kumenya isezerano. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo Paulo yaremeshejemo abantu ati ntaco muza kuba, ntiyabivuze hari agahengwe, yabivuze abantu bose bari tendu, yabivuze abantu bose niba bari bafise amatelefone batelefona abiwabo bavuga ngo mama ndazi ko maze iminsi ndakubabaza, ariko ubu bwato turimo ndabona tutaza gushika mama nitutasura kubonana umbabarire. Abandi basiga ama audio, abandi baronka connection, abandi bayibura, n'abandi gato bafata aka video ati wokazo twokira, aka video CNN izokangurira ama miliyoni kuko nta numwe afise preuve yaho turi, agafirma akagira gute. Haleluya. Abantu ntibari borohewe, ariko muri uko kutoroherwa Imana iravuga. Ndaje kubwira umuntu wese yicaye hano hantu ngo mu kutoroherwa kwawe umviriza neza, ariko aravuga kajwi ka Yesu karongorera, kajwi ka Yesu karongorera, kagasubira gakongorera, tugira kri karongorera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Una munsi muri kino gitondo ndaje guhimbaza Imana y'amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amasezerano yiwe arakomeye, amasezerano yiwe arahambaye, amasezerano yiwe turayegamiye, amasezerano yiwe turayipfuka, amasezerano yiwe turayaryamako, amasezerano yiwe turayahagazeko, amasezerano yiwe twarayubakiye kwingo zacu, amasezerano yiwe turayahagazeko, amasezerano yiwe aratugize, amasezerano yiwe aradukikuje mu mpande zose, amasezerano yiwe niyo twiyumvirako, amasezerano yiwe niyo turimburako. Kubera ibyo hanze ibitero bifise ugwamo, ariko kajwi ka Yesu. Ndabigishije indirimbo nimwataha muvuge ngo haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubagira abantu b'Imana, ntushobora guhangana n'igitero udafise ijambo. Ntushobora guhagarara neza mu gitero, ntudekone udahagaze mu ijambo. Abakristo benshi mu bitero
barakora amakosa, ariko ikibatera gukora amakosa ni uko urugezo rw'ijambo, urugezo rw'isezerano ni ruto ku rugezo rw'umuriro bariko baracishwamo. Mu gihe uha agaciro ibindi bintu byose ukanegirija ibijyanye no kuba mu ijambo ry'Imana, ndaje kukubwira ngo sinibaza kandi simbona ingene wewe uzohangana n'ibyo uri kurahangana, simbona n'ingene uzohangana n'ibigutegereye mu myaka iri imbere, simbona ingene uzovyifatamwo, kuko ibitero bimwe bimwe bidutera gutakaza maîtrise. Hari abantu babwira abantu ngo ni wigumye, hari abantu badashobora kwigumya, kuko kwigumya k'umuntu guhagaze kuca afise. Ntushobora kubwira umuntu ari vide ngo yigumye, kuko ikimuhahamura n'icahaguruka, kimutera ubwoba n'icahaguruka, uzomubona yiyefondra, kandi wari usanzwe umuzi neza ariko ntazoshobora kuresista. Ibyaha bimwe bimwe biragora kubivamwo igihe atajambo ryo kwizera, igihe atasezerano uzi muri Kristo Yesu muyo twahawe uhagaze ko kandi wubakiye ku buzima bwawe ngo ushobore guhangana n'ikibazo cyawe. Ninde ariko aranyumva no munsi muri kino gitondo? Bwana sifiwe sana, Bwana sifiwe sana. Mbwira mu micano turakeneye kwiyuzuza mu isezerano ry'Imana. Bantu b'Imana, hariho amasezerano twahawe twese nk'abakristo, twahawe ari muri Bibiliya, ayo twarayahawe nk'abizera. Ariko hariho n'andi masezerano ari specific Imana ishobora kuguha wewe bivaye n'ikigomba kugukoresha. Iciza c'isezerano nk'iri Paulo yahawe muri ubu bwato, nuko isezerano riguha kugira ubushizi bw'amanga mu kibazo. Igihe abandi bose bariko baritabara, Paulo yariko arabaremesha, aravuga ngo ntaco muzoba ndabasezeraniye ko mwese muraza gushika. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu avuga neza ku murongo wa 25, aravuga ngo nico gituma abagabo bene data mureme, ngo kuko ndafise j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Fise ibi vyizigiro ku Mana yuko biza kuba nkuko yansezeraniye. Bagabo mureme, bagabo mureme. Urabizi ari igihe umuririmbyi nk'uko kwa Arsene ahagarara akavuga ibintu, wicaye mu ntebe ukamuraba ukavuga ati ivugiresha. Wewe ibyo bintu uko uravuga vya 25 urazi byari byo. Ibyo byari vya kera, byari byo kuri Abraham. Umwe basi na Arsene yabikubwiye utekereje, kuko mukubona mwicaye deja bimeze neza. Aba bantu bari mu ruhagarara, aba bantu bari mu bwoba, aba bantu ntawe akiri kararaba makiyaje, barengene guma muri juste. Aba bantu hano mwe kararaba makiyaje wengene yari yambaye ngene aza gushika. Hari igihe muranda bibona yo tugera dushike mu ndege tuvuye mu rugendo rwa kure, ukazubonye hari abantu binyabije gato muri douche batubwiye ngo hasigaye nk'iminota 30 ngo indege ishike, mu mwanya baraza kugara amatoilette, ugacubona hari abantu bagiye muri douche gato ukazubonye mwari mwicaranye asa nabi ata fraîcheur. Ivyo kandi bikunda gushika kuri bashiki bacu, ukazubonye aragarutse mu minota mikeya yambaye impuzu zibria, ukabwira umuntu aje kwishati wihenze singa ati ndijewe, ukuravyumva akabaragarutse kuko indege igirisha ike baramutegere kuri aeroport, akajusta maquillage agahindura ibintu byose undi akacwa, ukuravyumva. Urabona kubera iki? Kuko il faut pas abantu bamusanga avuye muri Amerika ata fraîcheur, hasigaye iminota mike indege ishitse n'impuzu araziduhindura, ivyo yarayemo asinziramo aciramo inkonda arabikuye, arambaye zishasha arasohotse, mwashika mukabona kuri aeroport karibu yo usa neza ugize gute marerezo manuko bamwe bacava ngo izi mpuzu zozinsigira bivuga kuri aeroport bamwe ba ukurumva. Ubu bwato nta numwe yari kari prepara gushika, nta numwe yari kari yitegura ingene abaza kumwakira bamusangasa. Ibintu byari bishushe, byari bimeze nabi, ariko Paulo aravuga ngo bagabo, nibaza ko atabagore bari barimwo, aravuga ati bagabo bene data ni mureme, haleluya, kuko ndafise icizere yuko yasezeranye yuko ijambo uko ryambwiwe niko riza kuba. Ndakubwiye yuko mwoca bamwe mwona mu masaka, mwovuga ati aho twatereye imizigo kugira ubwato buremuruke n'aka kagabo tugateye, uri kutubwira ibiki aha hantu. Ariko ndashimira Imana, niwe yabwiye nyene Timote, yarambwiye ati
umviriza uri umukozi mwiza osilo tushishikara ku expose bene data ku ijambo ryo kwizera. Haleluya. Yesu ashimwe. Yaranabwiye Timotheo ngo prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Turi abantu bafise ijambo ryo kwizera, kandi iryo jambo ryo kwizera amahanga ararikeneye. Niryo jambo muri Bibiliya ryitwa inkuru nziza. Igihe mu ishengero iryo jambo ritatwuzuyemo, ntidushobora kuremesha abababaye. Ijya ndirimbo twaririmbe ngo mubwira abababaye, mubwira n'abakomere, ako kwere nibareme. Wewe bivuga, wewe bibabwira nawe utaremye. Erega abantu b'Imana indirimbo ziraryosha, ariko izi ndirimbo zoturega kuko izi ndirimbo zifite amatekste meza cyane. Ariko nashaka kubwira ikintu kimwe ngo abababaye n'abakomeretse tubaremesha sur base yico natwege twakiriye kandi twemera, tugahaguruka nka Paulo muri tempete, mu bihusi bikomeye, mu bitero bikomeye, tukababwira ngo ni mureme iri jambo nahawe murashika. Ishengero abizera dufise ijambo ryo kwizera, tubwira abantu bari hagati mu bibazo byabo, contrairement y'ayandi majambo atandukanye n'Imana kiravuga. Yesu ashimwe. Mfasha uti Yesu ashimwe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndashaka kuvuga iki rero. Paulo si ukuvuga ko ari umuntu yatuye just kubera akunda ubuzima, ariko icyo avuze ni uko Imana yakimubwiye. Ndashaka nabereka ayandi mapasaje amwamwe make yo muri Bible atwereka ingene Paulo ubuzima bwiwe bwari bumeze. Paulo igihe kimwe Imana yamuzigamye inzoka yamukomoye. Imukomoye abantu bitega kwapfa, baramurindira kwapfa, ntiyapfa. Kuko n'Imana yamuzigamye ubumara bw'inzoka. Ako kanya acika témoignage, binamubera occasion yo kuvuga Yesu. Kuko Imana yarigize gutereje kugira gute kumurinda no kumuzigama ubumara bw'inzoka izwi ko atawijya ngo anaheme amasegonde makeya mu minota mike abapfuye. Ariko Imana igira gute iramuzigama. Ndashaka kubabwira ngo Paulo yari umuntu azi ubushobozi bw'Imana ku buzima bwiwe, kandi yizera ubushobozi bw'Imana ku buzima bwiwe. Kandi uyu nyene Paulo yaranasanzwe azi icyo Imana imuvuga ko, kandi Paulo yaranasanzwe azi yuko mu gihe kanaka c'ubuzima bwiwe kitoroshe. Aha anyangiye kuvuga iyindi nkuru. Paulo yarafashe ubwato agiye hehe, ajabutse hakurya, ariko baca mu gisagara c'Efeso. Mu gisagara c'Abanyefeso Paulo yari yahavyaye ishengero, ahafise abantu bameze nk'abapasteur yahasize barongo ishengero ry'Efeso. Paulo aravuga ati munyemerere ubwato buze guhagarara Efeso gato, kuko ndumva ko hari ikintu ngomba gukomunika abigishwa banje b'Efeso, kuko hari igihe numva kiriko kirahinduka ku buzima bw'iwanje. Paulo yarageze ahantu atahura ko igihe ciwe cyo kubaho kigiye guhagarara, anatahura yuko bishoboka ko aba bakozi b'Imana yavyaje ubutumwa bwiza batazosubira guhura. Nukuvuga ngo Paulo yarazi yuko yaroye azopfa. Ariko ndashaka kuraba no kukwereka ingene umuntu w'ukwizera araba urupfu. Kuko muri ino myaka hari ibintu by'ukungene usanga twega abakristo ibintu byo gupfa tutakivyumva. Kandi aje ndiko ndabibabwira ntavyo nkunda, ntibiri muri preference. Ariko reka ndakubwira umuntu afise ukwizera ingene abona ibintu. Yesu ashimwe cyane. Actes des Apôtres, chapitre combien? Chapitre Actes des Apôtres 20, kuva kuri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ari Mileto atuma muri Efeso, atuma ko abakuru b'ishengero nabo bashitse ahari, arababwira ati ubwanyu murazi ingene nabana namwe nta ntaryo uhereye umunsi natanguriye gushika muri Aziya, nkorera umwami wacu n'umutima wicishije bugufi, kandi ndira ntegwa n'ibingerageza kubw'inama z'Abayuda. Kandi murazi yuko atajambo ribereye nacishije iruhande kubabwira canke kubigishiriza imbere y'abantu no mu nzu no mu yindi. Nashinze inahe mu Bayuda no mu Bagiriki ukwihana mu nyonga z'Imana n'ukwizera umwami wacu Yesu Kristo. None raba ngiye Yerusalemu mboshwe mu mutima, ntazi bizomba ko nshitseyo,
atari uko mpwemu yera anshingira intahe mu gisagara cose yuko iminyororo n'ibyago bintegeyeyo. Ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'aho ari ubw'igiciro, kugira ngo ndangize urugendo rwanje n'igikorwa nahawe n'umwami Yesu co gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Kandi none raba, ndazi yuko mutazosubira kubona mu maso hanje abo naciyemo mwese ndababwira iby'ubwami bw'Imana. Kandi ubu ndabaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kububaka no kubahera iragi hamwe n'abejejwe bose. 36. Amaze kuvuga atyo arapfukama asengera hamwe nabo bose. 37. Bose bararira cane bagwa mu nda Paulo baramugumbira. 38. Cane cane bababajwe n'ijambo yababwiye ngo ntibazosubira kumubona mu maso, maze baramuherekeza bamugeza ku bwato. Haleluya. Ndashaka mubone izi ngabo za Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka mubone aba bantu, uyu muntu arabagiriye remise reprise, arabagiriye resume ya ministeri yiwe. Arababwiye ko agiye gupfa. Muri no myaka wobwira abantu ko ugiye gupfa igihe cawe kigeze, abakristo cyangwa mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu cyo jambo nusuye kujyature. Kubera iki? Kuko haraje na doctrine y'ukwatura. Doctrine y'ukwatura murayizi? Kwatura si doctrine. Kwatura c'est un aspect de la Bible, ariko si fondation ya église canke y'ubutumwa bwiza. Aba bantu Paulo arabasezeye, arababwiye ati ndagiye ntimuzosubira kumbona nzopfa. Ntibaciye bava ngo katika jina la Yesu, ntibaciye baja umviriza Bibiri ivuga ngo baramusezeye, bararize, bahejeje kurira, baramuherekeza ngo batazosubira kubona, hama kandi batashe, ntibaciye batangura amasengesho yo kubohoza. Batashe, baratashe, bagize anterema, guca ku mazi no kuganduka, byose byahereye aho nyene, baca barataha, baja gukorera Imana, baaccepta ko Paulo temps yiwe y'ukubaho iraheze. Mubyumva gute? Ngo byari bya Paulo nyene? Taho hantu harengane pastor, reka ndaharengane. Ndashaka kuvuga ngo wa wundi nyene yahagaze mu bwato akavuga ngo ntibubomoka, ni plus tard ijya nkuru yaravuze ngo ntaco buba kuko ndazi yo ndoye ngiye kurenguka, mwese murazigamwe kuko jewe ngiye kurenguka ntaco muza kuba. Nukuvuga ngo bikenewe ko yizera ico Imana yavuze aragihagarara ko binakeneye ko yemeranya n'Imana ico yavuze kitoroshe kwakira emotionnellement parlant, naco naracakira. Umviriza, abasa abantu bari babayeho mu buzima bubakiye agakiza kabo kuri conscience y'ibikorwa vya Satani, ariko bari abantu bubakiye ubuzima bwabo bw'agakiza kuri conscience y'ibikorwa vy'Imana. Hariho difference hagati yo kuba conscient canke kumenya neza igikorwa c'Imana canke kumenya igikorwa ca Satani. Turi mu myaka usanga abakristo bafise conscience y'igikorwa ca Satani. Umuntu akaza akakubwira ngo pastor ngo none ngo ibiwe ntuvyemera. Hariho n'abakristo basengera aha abazi ivyo ntemera, atoza kumbarira agaca yiruka ahandi mu bandi bavyemera, kuko yibaza ko rofeti yuko ivyo bintu agira mbarire ntavyemera, akabona ko ata solution, agaca aja mu yindi restaurant aho ingene bateka ivyo bavyemera. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe, genda uzogaruka. Sivyo? Genda uzogaruka, kuko twahawe ijambo ryo kwizera. Iri jambo ryo kwizera ntiginyoha ko Satani ahari canke akora. Iri jambo ryo kwizera rishira habona ibikorwa vy'Imana kurusha uko bishira habona ibikorwa vya Satani. Erega nta hantu na hamwe Yesu yigeze abwira abigishwa biwe. Igihe kimwe abigishwa biwe barirukanya abadayimoni, bariruka bararyoherwa, Yesu arababwira ati ntimunezererwe ko abadayimoni babumvira, kuko n'abigishwa bari baje kudekuvura ko abadayimoni babatinya.
bica birabaryohera. Yesu arababwira ati icyo si cyo gikwiye kubanezereza, ahubwo munezerwe ko amazina yanyu agize gute yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kuko ari bisanzwe ko mwebwe mwizera, haleluya, ibitangaza n'utwumiza bicika umugabane wanyu, kandi mugakoreshwa n'Imana ibitangaza. Ndaje kukubwira ngo wewe uri umuntu ahambaye, uri umuntu akomeye, ata wundi muntu wundi arinze kwinjiramo, uri umuntu adasanzwe. Reka mvuge iki kintu. Paulo yari umuntu akonfronta urupfu. Paulo mu gitabo cya Timoteyo, aho ntaza kubasomera, Paulo arandikira Timoteyo ati jewe ndiko ndasukwa, je narangije urugendo, nararangije ukwizera. Paulo yari umuntu ari avize, asanta, kandi yabwiwe ko igihe ciwe cyo kubaho kiriko kirahera, agiye gupfa. Ntiyigeze asenga nka Ezekiya ngo Imana imwongereze iminsi, kuko iyo niyo verse abantu benshi dukunda. Ariko Paulo yarahanganye n'urupfu, uravyumva, arujamo avec sérénité. Kubera iki? Kuko yarahumurijwe n'ijambo yakiriye, ari ryo jambo ryo kwizera. Reka mvuge ibi bintu. Bibiliya iraduha amasezerano, nshaka kuvuga ko gatoya nk'ishengero kugira ngo bitahure. Icambere, Bibiliya iraduha isezerano sur la victoire du péché, sur le péché. Yesu ashimwe cyane. Kini cambere nshaka kuvuga ko turafise amasezerano kubijanye no kunesha icaha. Hari igihe umuntu azokubwira ngo shango pasengo je icaha kirangoye, icaha kiraremereye, icaha ndakibayemo imyaka myinshi, ntibikunda. Umuntu agashira ingufu kukungena ico caha camusinzikaje kurusha ingene ashira amaso yiwe na meditation yiwe sur la promesse. Ndaje kubabwira ngo mwese uko mwicaye ngaha murafise isezerano zo kunesha ibyaha byabakubise hasi, kandi byamye bibakubita hasi. Hari isezerano ry'Imana en rapport avec le péché. Nurabe mugenzi wawe nk'uwanesheje, nk'uhiriwe, wowe udahiriwe. Kandi iyo utamenye ko ufise isezerano ry'Imana kubijaye no kunesha canke no kuva mu caha, kuko ico kintu iryo sezerano ataryo wizeye, uri poids facile ku nyigisho z'ibinyoma ziza kudugira kuri faiblesse yawe, zikagukonvenka yuko hari handi ma alternative canke handi ma solution ari propose kuri wowe vyananiye, atandukanye uravyumva, atandukanye. Why? Kuko mu buzima bwawe utizera ko hari isezerano ry'Imana. Reka randa bivuge gutya, jewe yo nizera ko hari isezerano ry'Imana kubijanye no kunesha icaha, iryo niryo nca mpagararako. Sinteba canke sinemera gufata umwanya munini wo kumedita, kuko ngene ibyo bintu ndabibayemo imyaka myinshi. Ngo yo nega pastor, ngo nanje maze imyaka 10 ningahe nkora iki kintu canke ngira gute. Umviriza, naho maze imyaka 10 ningahe, ndashaka kubwira ngo mu masezerano y'Imana hariho option nyinshi kuri wewe zo gusohoka muri ico kibazo, kurusha ukwico kibazo kikurusha inguvu wewe. Yesu ashimwe cyane. Iyo ishengero ritari informe bikwiye ku masezerano, abantu bama baneshwa, kandi satani arakwifatira kuko udafise connaissance ya promesse. Iyo turiko turiga ijambo ry'Imana, iyo tubabwira gusoma Bibiliya, iyo tubabwira gusurinya, iyo tubabwira kugira étude biblique, genda mwihansenye ku ma promesse y'Imana kubizera. Hama nimwamara kuyabamwo, abariyo muhagarara ko musenga, abariyo mubakira ku buzima bwanyu. Kuko ibihuhusi bizokwama bihari, ariko amaso yacu igihe ari kuca Imana yavuze, bijya bihuhusi urabibona, ariko ico Imana yavuze kikagira urwamo rwinshi kurusha urwamo rw'ibihuhusi. Yesu ashimwe. Ikindi kigira kabiri, hariho amasezerano y'Imana kubijanye n'urukundo rw'Imana. Hariho amasezerano y'Imana menshi dufise kubijanye no gukundwa n'Imana. Ndaje kubwira umuntu wese yicaye ngaho muri kino gitondo, peu importe aho waraye n'ivyo warayemwo, ndaje kubwira ngo ukuri kose Imana igize gute? Iragukunda. Birashoboka ko itaryoherewe ivyo urimo, ariko Imana iragukunda. Iyo ntemera ko Imana inkunda, ibintu nshobora kwisangamo ni byinshi cyane. Ntangura kwisanga ndiko ndagerageza kwikundwa kaza canke kwisemba Imana. Hariho abakristo muri no myaka bakorera Imana, bakora ibikorwa by'Imana, baba mu by'Imana, ariko bakabibamo nk'abagomba kwisemba canke nk'abagomba kuzana agatima k'Imana kuri bo, kuko batari convaincu ko Imana ibakunda.
iyo utemera icyo isezerano rivuga bizodestabiliza ingene ubayeho kandi bizokubera isoko z'izindi ngorane ziza zikavukira kuri ignorance ya promesse. Bwira umuco w'Imana iragukunda, aca kwishura ngo nibyo ndimo, nawe cumisha uti ego iragukunda. Haleluya, haleluya. Ikigira gatatu mu masezerano y'Imana, haleluya, Imana iradusezerana gukira indwara zacu. Yesu ashimwe. Iyi ni promesse dufise muri Kristo Yesu. Haleluya, gukira indwara zacu. Ugomba kwizera iri jambo yuko hariho isezerano ryo gukira. Na Yesu yaravuze ngo ehe ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Yesu ashimwe cyane. Hariho amasezerano y'Imana ku buzima bwawe kubijanye na guérison. Nimba wowe wizera ko ugukira ari umwe mu migabane yawe, nta muntu azokwifatira ngo ariko arakuronderera guérison. Sinzi ko kuranyuma. Nta muntu azokwifatira kuko urizera, urabizi yuko Imana ikiza kandi ko yadusezeraniye kudukiza indwara zacu. Amen. Ikigira kane kiri mu masezerano y'Imana ku buzima bwacu nk'abizera. Yesu ashimwe cyane. Ni kubijanye na communion avec Dieu. Hari amasezerano menshi muri Bibiliya, nagiye ntora akaverse kamwe kamwe. Amasezerano menshi muri Bibiliya atwemerera kandi aguha uburenganzira bwo gushobora kubana n'Imana no gusabana n'Imana. Hari abantu aza akakubwira ngo shango wenda shaka ngo bisengere vima kuko ngo ni wowe Imana yumvira. Ako kana muramaze kumva, muramaze no kuvuga. Ugasanga wibaza yuko hari abantu bumvigwa kurusha abandi. Hariho n'abakristo benshi babayeho muri mentalite ya Ancien Testament, bakiri mu bintu bya ba Mose na ba Samuel, ariko bataratahura doctrine ya Nouveau Testament, aho Yesu yavuze ngo abo wampaye nta numwe azova mu maboko yanje. Aho tubwirwa ko turi muri communion kubera muri ngoro za Mpwemu Yera, kandi Yesu aba muri mwebwe, kandi mwaravyawe mwebwe muri ngoro zigendagenda mubanye n'Imana. Umviriza, ushobora kubona umuntu Imana ikoresha ugashira ukwizera kwawe mu bubasha afise, ariko Satani akabikoresha. Nubwo hari abantu bakoreshwa, Satani agaca bikoresha mu kugutera kwikengera, nkuko umenga hari aba VIPs, VIP mu vy'Imana n'abandi bari baciriritse banyarucari bicaye hari inyuma. No, dufise amasezerano angana. Ufise isezerano ringana n'ijyanje ryo kubana n'Imana, ryo kugendana n'Imana. Nimba warakiriye Yesu umwami n'umukiza, nawe ufise access. Yesu ashimwe. Ico kumbure no banarakurushije nukurondera. Rero turi kumwe n'Imana. Imana ntituri kumwe kuko twaje mu rushengero, ariko uri kumwe n'Imana, ukomunia n'Imana, ubana n'Imana. Dufise Imana muri twebwe. Aho uzoba uri hose jorendi mardi, ufise Imana muri wowe, kandi iravuga kandi irumva, iba muri wowe. Ufise uburenganzira bwo kugira gute bwo gukomunia n'Imana. Iyi ni promesse. Promesse ikurikira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dufise isezerano rya protection divine. Bantu b'Imana turarinzwe kandi turazigamwe. Bibiliya ivuga ngo abamarayika n'abakozi bacu. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubabwira yuko Bibiliya mu Baheburayo ivuga ko mwebwe muraruta abamarayika. Bwira umucyo nti uraruta abamarayika. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo pastor ngo je sinzi ko biragushikira ngo uramaze kubona marayika. Ntoya. Ngo je ngo umuntu asaba Imana marayika, mpambone marayika. Nukuri narumva abantu babonye marayika nabone Imana marayika. Ncanabwira nti wowe uraruta marayika. Kuko nitwashika marayika bazobaza ngo abani bande. Yesu ashimwe cyane. Bigihe Yesu azobaje gutora ishengero ngo haleluya. Urazi umuntu azodupresenta si mu protokole wo mwijuru, ariko Yesu azovuga ngo abana bamesha impuzu zabo mu maraso y'umwagazi. Bwira umucanye ati uraruta marayika. Ndazi ko mucebe ugufi cyane mutabivuga bimubarire uraruta marayika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amina. Ikigira gatandatu. Haleluya. Uravyumva, dufise isezerano ryo guhazwa rya provision divine.
navuze ngo dufise isezerano rya provision divine. Turashobora guca mu bibazo. Namenda muri aba Arsene ariko aratamba ariko aratazira. Arsene igihe bugarira tukutuke ngira akiwe yaramaze igihe gito akaguza. None Arsene warapfuye. Aba tukutuku n'aba moto Yesu ashimwe cyane. Mbarizo mushatsi warapfuye. Ibigeragezo birashobora kuza, uravyumva, ibihinduka birashobora guhinduka, ariko ndaje kuvuga ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo azokwitwararika n'inyoni zo mu kirere ntizigira gute, ntizirima, ntizigira gute, ariko hariho kuzigama n'Imana. Imana igakrea izindi opportunité. Mu gihe ukirindiriye transition hagati ya business ihejeje kugara, uri kuriyumvira iyindi ugendamwo, ndagomba kuvuga ngo hari abantu benshi bapfira muri processus ya 25 ans ya attente hagati y'icambere kipfuye n'igikurikira, kuko atakwizera bafise, bakagwara ibigwara by'igisukari n'imitima n'ibindi byose kubera stress. Ariko umuntu azi ko yahawe isezerano n'Imana, azi yuko ku buzima bwiwe hariho protection, canke ku buzima bwiwe hariho sécurité na provision divine, ararindira business ya mbere yugaye, hakuvuga ngo ndahwere ndapfuye, ewe jewe ndagowe, ewe jewe ndimbwa, bega jezo yagotoya. Izo ndirimbo ntazo turirimba, apana kuko tutabona ibihuhusi, ariko twahisemo kutaziririmba kubera igihe bitarashika. Twari twarahawe isezerano ngo nzokuzigamira muri ubwo bwato, nzokuzigamira muri ico kigeragezo. Ego kiraje, ego kirababaza, ariko ndazi yuko hari Imana yanje izosubira igahagurutsa iriba, ikavyura iriba, ikanyugurira umuryango, ikanyereka ico nokora. Bizosubira bikunde. Bwira umicayo nti bizosubira bikunde. Hallelujah. Haleluya. 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 Bwana asifiwe sana. Arsene yabajije ikibazo ngo ninde muri mwebwe adafise ikintu yarenganye. Nanje reka ndakubaze, ni ibintu bingahe waruzi ko bizoguhitana bitaguhitanye? Ni ibintu bingahe waruzi ko utazorengana warenganye? Numwaka uyu wakubereye umwaka umwe muri mibi mu myaka, ariko wawurenganye kandi ukaba uri muzima. Imana ikaba yaguhaye kandi kajyo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sindiko ndavugana na mwebwe gusa, ariko n'abadayimoni nibavyumve. Haleluya. Imana irasubira kandi kabikora. Imana irasubira kandi kavyura ihema ry'umugororotsi. Imana irasubira kandi kaduza ibendera ry'umuntu wayo. Imana irasubira kandi gashigikira umuntu wayo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ndagomba amina kubwa hapa ifasi. Ndagomba amina n'abadayimoni bavyumve. Amina. Ego turi mu bwato hari ibihuhusi, ego turi mu bwato bugira bumeneke, ariko umviriza bagabo bene data, yaduhaye ijambo, afise icyo yatubariye ngo murashika. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Sinzopfa mfashe umwanya wo guhimbaza Satani n'abadayimoni. Sinzopfa mfashe umwanya wo guha icubahiro Satani mu majambo yanje. Turi mu myaka abantu basenga cyane ngo kubera Satani. Bifo kuomba. Ngo senga. Ibitero senga. Abandi bakakubwira ngo ngo senga ryaro. Tije nsenga 14h. Yo oya. Amasengesho ari mu bushobozi na saa 9. Abadayimoni niyo masaha y'amabanga y'abadayimoni gukora. None jewe nzosenga kubera isaha y'abadayimoni. Je abadayimoni nibo bampa horaire. Je abadayimoni nibikorwa byabo na activité yabo. Nivyo jewe bimvyura gusenga. Abadayimoni. Ariko abashengero ry'Imana hari abantu babagaya bakababarira ibintu, namwe mukamira sans filtre, sans kayungiro, mukamira. Umviriza, ninavyuka gusenga saa 9 nuko hari calme, nuko ari yo saa mfise yo gusenga. Haleluya. Nguja ngo wa wundi avuga mu gatondo wa 5h avuga iki kamaye. Ngo azana. Nguja ntakwiye kugutanga, twe ntidutanguranwa. Oya,
ntidutanguranwa, ntituri devo motivated, no, ntitwubakira amasengesho kuri activité diabolique, ntituri ko turacungana na satani, ntituri abanyezamu b'ibikorwa byiwe, oya nei, ntituri abanyezamu b'ibikorwa bya satani. Yaterewe mu isi arakora, ariko hari iminsi yiwe yo guheza gukora. Ariko kandi ninanasenga, ugusenga kwanje kugomba kubakira kuri besoin na conscience mfise yuko nkeneye Imana. I need God. Namuhitaji Mungu. J'ai besoin de Dieu. Quand je prie, le diable n'est pas à la table. Quand je prie, le diable n'a pas d'invitation. Quand je prie, le diable n'a pas de place, il n'a pas d'espace. Na conversation tugirana nawe. Iyo mvyutse gusenga, mbanje guhura n'umukunzi wanje, abari wo mwanya wanje, abari ico gihe canje, mbanje ampe amasezerano. Yesu yaravyuka mu gatondo hakiri kare, akagenda kwiherera, akagenda gusenga, hama ku murango akabwira abigishwa biwe ngo ntaco nkora nabonye data agikora. En d'autres termes, nimba nkijije uyu mugore mu gatondo igihe nari mu masengesho 5h du matin, nariko ndadownloadinga, nariko ndateresharja iciyumviro c'Imana na directive z'Imana kuri uyu munsi, kandi mpemu yera yanyeretse mpura n'umugore agiye guhamba agahungu kiwe. Nico gituma iki gitangaza ndagikoze, nico gituma ujya ntamukijije, kuko ataco nkora data atagikoze. Amasengesho yacu ni théâtre d'opération, aho twakira directive za papa, aho tunywana na papa, ariko si ahantu ho kutontoma uvuga ngo mwizire na Yesu, umviriza naho utotontoma. Yesu ashimwe cyane. Uhagaze mu isezerano n'icyo Imana ikuvuga ko, uramubwira utarinze kuvyura ababanyi wananiranye, ugira ata page nocturne, baguhamagarira ba chef de zone, uravuza induru, ufise umutekano muke, kandi ari wowe wenyine ukijijwe kwibarabara ryanyu, ariko niho utafite umutekano, niho utagira umutekano n'ukuri. Ubuyabo bwose, ibiki byose, mwana w'umuntu uryama, ufise isezerano ryo kuzigamwa, ryamusinzire, abakinda bakinde, abaguruka baguruke. Haleluya! Ryama, navuze ngo ryama. Ubu abantu bose n'ibitero, ubu abantu bose bararangira ngo ndagutware kwa naka, hari uvuye mu Rutana araza kuvyirukana, hari uvuye mu Kumoso we barakaze, ngo tugende Nigeria baraguha amazi. Devil oriented, satani oriented. Ishengero risigaye ubona abantu bari fervent chrétien, ariko araba fervent peureux. Kandi uko ubikora niko ubwoba bugwira. Kubera iki? Kuko utazi yuko hari isezerano ryo kuzigamwa kwacu, protection divine. Nimugasubire gutumira ku meza yanyu satani, icumba canyu c'amasengesho, igihe Imana avuga ngo genda wiyugarane, nuko mwari mugiye guhura nayo muri babiri kugira ngo muganire ivy'ubwami, muganire umugambi wayo. Hama ni wasohoka ugahura na satani kwibarabara, umubwira uti niwirire ivyondo, je ndo urengana. Hama muri wowe havemo ijambo ryo kwizera, abadendebukiwe ubabwire ngo Imana yacu irahari kandi irabikora. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe. Aba escrow bose muri ino myaka babajya amahera, baberekwa ko bagira gute, bubakira kuri insecurity mufise. Kandi umukristo afise insecurity n'umukristo ataza amasezerano. Kandi umukristo afise insecurity umva ingene bamubwira ngo hari igitero, hari igitero. Urafise umuvukana ari mu Budagi, yego, ari karabaroga, ngenda babwira inkuru babaje bene ayo majambo, ari karanasambura n'ingo.
kuko umugabo bamubwira ko beretswe umugore aryamanye n'umuhindi, bakakubwira ko bizinesi yawe itamarisha kubera mama canke mutoyo wawe ukunda uhereza kudufaranga, kumbura mukunda ariko barakudetasha kugira yo wahora umuha uyazaneyo. Ndavyanse mu izina rya Yesu Kristo. Ntidukwiye kubaho twubakiye ku bwoba, kuko ubwoba ni igihushanye cyo kwizera. Nimureke guha injya abantu ngo batungwe no kubagendera ku mitwe. Nimura muririmba yaratwimanye, none yarakwimanye canke yaragutanze? None ivyo bintu ukuragira vya protection ibiki? Ninda guproteja wewe, ninda gusengera ufise umusenzi wawe, umuntu agusengera iyo bikomeye, iyo umubukuriye, oh Ezekiel umuburandiye, oh ntuzenya ugize gute, uri kuraraguza, hagarika mu izina rya Yesu Kristo. Nta Ezekiel ufise, kuko ufise promesse ya communion. Hamagara Yesu ku gatwe kawe, mu nzu yawe, atsiga icaniro cawe, reka kwimena kwibarabara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Isezerano riraruta igitero. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Pawulo aramubwira ati mwene data, igihe uzoshishikara ku exposa au frère ivyo, uzobura umukozi mwiza wa Kristo yuzuye ijambo ryo kwizera n'inyigisho y'ukuri. Ntewe intege na Pawulo kugusubiriramo ibintu nkunda kukubwira kenshi. Hagarika iyo vagabondage spirituelle, hagarika iyo prostitution spirituelle. Iki nico cishe Israeli. Israeli yashatse kuguta ku bindi bintu no ku zindi mana. Umutekano wawe muke uzotuma abantu bagukinirako, kuko umviriza, Imana ni papa. Ejo narumvise témoignage nziza y'umuntu, muntahe nyinshi numvise ku munsi w'ejo. Numvise témoignage nziza y'umupapa. Umupapa yavuye muri za Vietnam. Avuye Vietnam aza muri Canada. Aje muri Canada yari umumedecin. Baramubwira bati hariho à l'époque abantu bose baje muri Canada, tuvuge baragize medicine mu bindi bice by'isi, barasinya muri immigration ko batazopfa babaye bakoze nk'abaganga muri Canada. Cyo bategezwa kugifata nk'icemeza imbere yuko babaha ubuhungiro. No kuvuga ko bahononsa kuri exercice ya fonction zabo nk'abaganga. Umupapa aza avuye muri Vietnam, aza afise amadiplome menshi kandi ari umuhinga. Ako bamubwiye ayo majambo biramubabaza. Ico gihe yinjiye muri Canada afise uwo mwana, umwe mu bana biwe yarafise imyaka 2, ngo acara aradesida ati je naho banyankiye ko exercer nk'umuganga, uyu mwana wanje azoba umumedecin, mwana wanje azoba umuganga. Uyu mupapa ari investisa mu mwana wiwe, aramwigisha, arakora ibishoboka byose, umwana ariga araheza. Plus tard rero uyu mwana aza uno munsi turiko turavuga, numu médecin cardiologue, mu spécialiste, numu professeur, numugabo akomeye cyane muri Canada, afise n'ama trophée menshi, afise n'ama certificat menshi y'ibintu yagiye akora, ni n'umwigisha. Urumva n'umuganga yacitse umuganga akomeye cyane. Je gihe numva umuntu ariko aranshingira iyo ntahe, niyumvira iki kintu, uyu ni umupapa w'umubiri yadesize ko umwana wiwe abikintu, kandi indoto yamugize ko uno munsi iyo ndoto yacitse realite. Igihe waririmba ijya ndirimbo ivuga ngo kuko ari data, kuko ari data yabivuze, kuko ari data. Ba data bo mu mubiri barabagira ikintu, ba data bo mu mubiri barabavanamwo ibintu, bararahira ngo uzocika medecin kandi ukaba medecin, uno munsi uri medecin. Bamwe muri mwebwe musa n'indoto z'abaso, kandi abo ni baso bo mu buryo bw'umubiri. None data wewe wo mwijuru niyaba yarahamagaye ubuzima bwawe, akaba yaravuze ngo nzokuzigama, nzokurinda, nzogukiza, akaba yaravuze ngo nzobana nawe, akaba yaravuze ngo nzokugwanirira, hari ikindi kintu wowe ukeneye atari ukumenya ica kuvuga ko hamukacegamira, hamukarindira ibihusi bikarengana,
kuko bidashobora kureka kugira gute guseruka, hakuha autorisation abantu bo kwinterpreta no guha amazina ibihuhusi no kuvuga iyo bije biva. Ntidukeneye kumenya aho ibihuhusi bije biva naho birungiswe biva. Ico dukeneye kumenya, mbega ndabisohokamo gute, Imana ivuga gute ku bihuhusi bw'ubuzima bwawe. Ninamenya ibihuhusi by'ubuzima, nkamenya ico Imana ibivuga ko, ndimwe Imana imbwira exit yanje, nzomedita kuri exit yanje, ariko sinzomedita kuri origine, kuko utanguye kumbwira aho biva uri kuranshiramo urwanko. Uyu munsi muri kino gisagara ca Bujumbura hariho urwanko, hariho abantu mutagifungura aho mwahora mufungurira, hariho abantu mutakivugisha inshuti zanyu kuko ngo nizo ziriko zirabakorerako, hariho abantu muzuranya ayo madiviziyo mu mutima kandi mwaje mwadugije amaboko, ariko kandi ayo madiviziyo ngo mwayakuye mu mahombi. Mu mahombi dusigaye tuvanamo ibintu bishisha binuka, ikindi gihe mu mahombi twahora tuvanamo ijambo ryo kwizera n'ico Imana ishobora gukora, n'ivyo Imana igiye gukora mu gihugu, n'ivyo Imana igiye gukora mu mahanga. Reka kubavarda, reka kuvuga. No, nta autorisation mpa umuntu n'umwe wo kumbwira abanyanka, kuko sinkeneye kumenya abanyanka, nkeneye kumenya Imana inkunda, kuko ata muntu umwe atobura abamwanka, ariko abatwanka si meditation. Ntidukeneye ayo majambo aza kuduteranya n'abantu, ugasanga ntukiramutsa abantu uca hariya ngo ntagukoreko, kuko wabwiwe ngo watekeye abadayimoni. Erega utekeye abadayimoni ntiworeka kumuramutsa, kuko abadayimoni si parfum, abadayimoni ntibandukira. Nimba bamurimo kubera ibyabatumye baba mubamo, ariko ushobora no kumuramutsa bagasha bagahunga kuko baronse bonjour yawe. Ishengero ntirihunga ikibazo, ariko ishengero rirataka ikibazo. Ivyo bintu biragahagarara mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo binyoma n'ivyo bicaniro urakabivamo mu izina rya Yesu Kristo, kuko ntibikurema mu mutima wo guhagarara, ariko bikurema mu mutima wo guhenuka, ku buryo nitwege dusigaye turaba expert twigisha abakristo n'imbere yuko tubwira abantu ko bakwiye gukizwa, dusigaye tubabwira ko bakwiye kuba deliver. Urabwira deliverance umuntu atarakizwa? Iyi ntayo y'uyu muntu, uyu muntu yararonse ama certificate, araronka ama diplome, arabigitangaza, ariko haragera igihe atangura kumva mu buzima bwiwe vide. Iyi ntahe nayibwiwe n'umuntu amuzi, azi histoire yiwe. Uwo mu Vietnam yatanga kumva vide mu buzima bwiwe, aravuga ati ko je mfise ama certificate, ko je mfise amafaranga. Uravyumva n'umuntu abari kuri salaire nk'iya $800,000 par an, kuravyumva amafaranga ndayafise, cyo baragifise, ariko ndumva ko ari ikintu mbuze. Acahura n'undi muganga atangura kumubwira Yesu. Mu bisanzwe iwabo kirazira no kwa muganga muri kabine naho wa wizera na muganga akaba yizera, kirazira ko muvugana ivy'agakiza canke ivy'Imana, ibintu spirituel. Ariko uwo muganga aramupresha, maze kumupresha amubwira Yesu. Umuntu yumvise Yesu pour la première fois, yumvise ibya Yesu aravuga ati reka ntakire Yesu. Amaze kwakira Yesu, kuko ari umugabo akomeye, ubuzima bwiwe burahinduka. Aca atangura kwanaliza amategeko ya Canada, aravuga ati mbega ukibatubuza kuvuga Yesu, kuko akomeye. Aca aravuga ati jewe ndasavye iki kintu mucige. Twiga muri medicine yuko umuntu agizwe n'umushaha n'umubiri n'impwemu, tariko twe turavura imibiri tukavura imitima, ariko nidora tuvura impwemu. Ati rero ndasavye autorisation yuko dutangura kugira amasengesho kugira ngo abantu ngo tubavure imibiri, ariko tugire tubavure n'iki, tubavure n'impwemu. Bene ayo mategeko muri ivyo bihugu abamaze nk'imyaka 150, ariko kuko bivuzwe n'umuntu akomeye yamize Yesu, iryo tegeko bararyemera. Atuburi mu bitaro mu duce kanaka twa Canada, mu bitaro hariho chapelle, hariho umwanya wo gusenga, hariho umwanya wo kuvuga ubutumwa, hariho umwanya wo gusengera abagwayi. Ubunye abantu basigaye bakirizwa mu bitaro, amategeko yarabaye bousculé. Uyu mugabo yagizwe médecin na papa, ariko kandi jewe ndashimira Imana, ujya wundi muntu yamubariye Yesu akamubwira ati warashikije umugambi waso, ariko hari umugambi w'iyindi Imana utarashitsa. Reka twubakire kuri notoriete yawe, ubwami bw'Imana bwaguke muri milieu medicale muri Canada. Iyo reforme iraba, ico kintu giragira gute? Kuko hari umuntu yaje akamubwira amakuru meza ya Yesu, nico Yesu ari nico ashobora gukora.
bantu b'Imana ico mwebwe nico muri apere gukora au quotidien. Genda abantu mubagire kuba bigishwa ba Yesu, genda abantu mubagire kuba abantu b'ubwami bw'Imana, genda abantu mukonvertise rêve zabo muzizane muri rêve z'ubwami bw'Imana budahera kandi butabora kandi bubereye igihe kidakwiriye kandi igihe cose. Hari abantu bafise mission mukotwa iminsi yose. Reka kugenda kubabwira, hari abantu bigeze kumenya ngo baziko muri biro uno munsi ga pastor nje kuraba muri biro twiriwe turavuga umuntu yatubwira ibintu by'ibitero byabaye. Ndamubaza yaje kumbate mwabivuze amasaha ngaha, ati twamaze hafi nk'amasane kuko umushefu wacu yari yagwaye ibintu byose akazi karahagarara, ariko turavuga ivyo bintu by'ibitero tumara amasahane. Mwamaze amasahane muvuga ibitero, ambarira contenu ya conversation yabo, numva nshatse kudahwa. Kuko Satani yarateye ishengero. Ubu n'umenetse umutwe bamuroze, ubu n'umenetse umutwe bamugize ikintu. Ishengero ryaratewe, ntitugifise ijambo ryo kwizera ryo kunesha, ariko dufise ijambo ryo kwirarira no gushiraho inzitizi no kurindira no kuraba bagira badutere no kugara amadirisha no kugurura intuzenya no kuvugisha abo tuvugishije. Haleluya. No kudasangira abandi no kubonamwe abandi muhemu no kubona abansi partout. C'est ça ce qui est en train de devenir l'Église. Umviriza, Paulo yanteye intege aravuga ngo mwene data uri umuhigwe kuko ushishikara ku expose abantu ku kwizera. Ndarangije mvuga ngo ukwizera amasezerano y'Imana araruta ibitero. Amen. Amen. Kandi ibitero ntibizoreka kuza kuko turi mu isi, ariko ntukeneye kumenya ibitero n'amamuko yabyo n'ababivyara naho byabaye fabrique naho byakarangiwe kurusha kuza amasezerano y'Imana. Kubera ikizo gusohora mu gitero cyose n'urugezo rwo kumenya isezerano no kubakira ubuzima bwawe ku isezerano. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. Haleluya. 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 Turirimba indirimbo nziza, turirimba indirimbo zivuga amajambo akomeye, ariko ndashaka ngo tugere ku rugezo aho bidacika gusa indirimbo, ariko izi ndirimbo ziconstitue base yanyu ya foi, kuko hari abantu muri no minsi bariko baruhishwa n'ibintu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tubwire Imana uti Imana mishurira amasezerano, yigisha ku masezerano. Haleluya. 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 Ivyo yagusezeraniye nibyo bizoshika, ariko ibigutera sibyo bizoshika. Nico gituma umuntu w'Imana ahagaze mu kwizera aratekana, araruhuka, aratekana, araruhuka, ntajuragirika, ntajuragirika, ariko araruhuka. Washaka kuduza ibiganza vyawe imbere y'Imana yawe ukavuga uti Imana ndagushimiye amasezerano yawe, amasezerano yawe. Haleluya. Mu segonde 30 mushimira amasezerano, amasezerano yo kuzigamwa, amasezerano yo gukura, amasezerano yo kubana nawe, amasezerano y'ubusabane, amasezerano y'Imana ku ishengero ni menshi, amasezerano yo kunesha, amasezerano ya protection. Ntukeneye kurondera indi protection, urafise protection. Nta muntu yokubwira ngo je no guproteja, ariko Yesu yaramaze guproteja. Nta muntu akwiye gufata place ya Yesu kuri protection yawe. Haleluya. Nuwo kubwira ko agusengera, Imana ishimwe, twese turafise abadusengera, ariko kandi wibuke ngo abo sibo protection yacu. Abo sibo protection yacu, ariko Yesu ni protection yacu, ni watuzigama. Haleluya. Ni wadukikujishije. Haleluya. Inzitiro ziwe z'umuriro ziraka. Haleluya. Nta kintu kimwe gishobora kugira ico kidukozeko. Haleluya. Nuwo bakwanka, nuwo bari karashaka kugukuza mu kazi, nuwo bari karagira gute, icazoshobozwa, icazoshobora gushikako nuko Imana izoba yakirekuye, ariko wowe nta muntu numwe yo kugira ngo akugirure kubera wewe. Haleluya. Kubera wewe. Haleluya. Umuntu agufise kw'ijambo rya nyuma. Paulo yaramenye yuko ubwato ataco buza kuba naho hari bihuhusi,
n'imiyaga yo mu kiyaga ingana gute, ariko kandi hari n'uwundi munsi yamenye ko ategerezwa gupfa. Umviriza, ikizogushikako nico Imana izoba yemeye. Imana ntawe igerageza, ariko kandi nta kigushikako itacemere itagereye uburenganzira. À la fin de la journée, le boss, haleluya, the king, haleluya, uhambaye ukomeye niyo Mana. Ukwiye kumenya mukagirana ubucuti niyo Mana. Ukwiye kwegera kurusha wegera abantu niyo Mana. Ntusenga abantu, ntudusenga nk'abakozi b'Imana, ntusenga abakozi b'Imana, ariko senga Imana yawe, senga Imana yawe, tumbera Imana yawe. Nawe birakubarira, nawe birakuvugisha, nawe biragukoresha, nawe biraguhagurutsa. Nihagira n'uw'Imana ikurungikako, haleluya, wakira icaguhaye. Niwumva ko kitari mu marimite, kitari hanze ya marimite ya doctrine, ariko kandi abari nawe ucakire. Ariko wumva kisohoka hanze ya doctrine, umusezero ubandanye, kuko wewe ni wewe ubuzima bwawe n'Imana yawe, ata wundi muntu harimo. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro muri kino gitondo. Ndagushimira ko isezerano Mana riruta inkomezi ibitero by'ubuzima bwacu. Ndagushimira Mana ko waduhaye ijambo ryo kwizera, kandi iryo jambo ryo kwizera ritwigisha amasezerano yawe, ica amasezerano yawe ari, ica amasezerano yawe avuga, ica amasezerano yawe ku bantu bawe kiri. Kandi Mana yo mu ijuru, washize kashe ku masezerano ukoresheje Mana ikiguzi cawe, ukoresheje Mana n'ishashara, haleluya, ariyo kashe ya mpwemu yera. Mana yo mu ijuru, ngo tumenye yuko uduhaye gage, uduhaye garanti yuko ico wavuze cyose ku buzima bwacu kizoba. Ndagushimira Mana yo mu ijuru yuko ico wavuze ku buzima bw'ishengero ryawe n'aba bantu bari hano hantu kizoba. Ndagushimira Mana ko wowe ico tuvuga ko gikomeye kurusha ico isi tuvuga ko. Ndagushimira Mana yo mu ijuru, ibikorwa byose, ibihaguruka byose Mana, kuri uyu munsi muri kino gitondo ndazanye ibitero byose ku munzani w'amasezerano. Ndazanye ibitero byose ku munzani w'amasezerano. Ndazanye igitero cyose ku munzani w'amasezerano. Ndazanye igitero cyose ku munzani w'amasezerano. Mana, waradusezeraniye kuzotugirira neza, waradusezeraniye Mana byinshi uzodukorera. Nitubigura, nitubirondera, nituvyiruka inyuma, ariko ibyo wadusezeraniye byose bizotwoma inyuma, bizoturondera. Urabiduha kubera uradukunda. Nitubiteramira, nitubiteramira, kuko atawuteramira amasezerano. Imana irayateramiye, Imana irayahagarariye. Twe nitwoyateramira, nitwoyagarda, kuko nta n'ubushobozi dufise, ariko Imana irayateramiye, Imana irayashigikiye, Imana yahagaze inyuma kugira ngo yashitse.